reka dutangure turamutsa abakunzi ba Niyose TV twongera tunabashimira cyane ko ku munsi mudahengeshanya kutubwira ko ivyo tubashikiriza biba bimeze neza. Hama nimba ntangura kuvuga akajwi kari hasi nuko hariho impamvu, mvuze ati hariho impamvu nuko hari amakuru amaze iminsi ariko arakijya nino. Amakuru nayo namakuru avuga ko Ruriro akitswe n'amagara, koko akitswe n'amagara. Twashimye kumurondera cyane, twashimye kugira ngo tumenye ahasanzwe ari gwariye mu ntumbero kugira ngo dukure urukurukuru mwibarabara, kuko twazimitse twumva bavuga ngo yapfuye, abandi bavuga yuko ari mu bihe bitoroshe, ariko Imana urabona ko ikimugize muzima, aracyari muzima. Vyinshi arabitubwira mu kanya muri ino interview tugira dukorane. Yatwemereye nubwo bitari byoroshe kuko amagara amugeze habi. Mugara avuga ati uko bigenda kose abakunzi b'umuziki w'u Burundi bagomba kumenya Ruriro kano kanya merewe gute, bimeze gute. Hari n'abatanguye kwandika bavuga yuko ishobora kuba ari buzz bijanye n'indirimbo yoba yakoranye na Alikiba kugira ngo ayicire inzira haba namba. Uko twagerageje kuvugana n'abamwegereye imbere yuko tushika ahari, baratubwira ati koko Ruriro ntabwo ameze neza. Haruhande yaho twanavuganye n'umufasha wiwe Lolian, nawe yanatubwiye yuko ibintu bitameze neza, ati mugabo kubw'icubahiro canke kubw'urukundo akunda abakunzi b'umuziki w'u Burundi, kubwo no kubaha itangazamakuru rya hano ku butaka bw'u Burundi, ati reka ngira akajambo shikirije. Ni Edison Ndayahoze, ni Arkeni kuri kamera za Niyose TV. Reka nsabe Ruriro mu kigoro kiwe aramutse abariko baradukurikira. Imbere ya vyose nshaka nshimire kwanza Imana rugira vyose, parce que iyo atari kuba Imana sinari kuba ndi muzima. Hanyuma nkabashimiye n'abafanzi banje bose ahantu bari, n'abantu bigoye kugira ngo ndonke imiti. Hanyuma ndi ngaha niho banyegeje, parce que aho mba naho sindahemera cyane, anico gituma batoyemwo famille yanje yatoyemwo konza ngaha, parce que meze nabi cyane. Nkaba ndi ku miti, mugabo ndashima Imana kuko Imana niyo yakoze vyose. Ego Ruriro, twinjira mw'idonido, amakuru yatanguye gusakara kuva ku munsi w'ejo, avuga kurembye, ndetse twanabonye n'ifoto uri mu bitaro umeze nabi, ariko uriko uravuga ati aho mba sindahizeye, aho famille abayiranyegeza ni ngaha. Murashobora kwibaza ati ibi ngibi byatumye Ruriro atizera haba canke abinyegeza vyatanguye gute? Ingwara yawe imeze gute? Ingwara yanje ni ingwara maze imisi ndayifise. Naba ndayifise imisi ine gutyo cyangwa imisi 5 nkuko uyo yamvuye yabivuze. Urumva bari bantese isumu. Ego rero iryo shano bari bampaye yari riri muri jewe mu yo misi yose, parce que navyumvamo je sindi umuntu wo kugwara buri munsi. Ndagwara nk'abandi mugabo singwara nka buri mwanya oya. Ego ako kantu numva muri jewe sinari ndakizeye, mugabo nazi ko nakantu nyine katameze neza. Mais après nace ndavyumva ko bimfashe, vyamfashe saa 9 mu ijoro. Nari byagufashe gute, vyaje gute? Nari navuye ngaha kumuraba umugore wanje. Okay. Nguko ndababwiye ahantu mba ndahizeye. Bisa nkaho umengo bivuga nkaho mwaza mwamaze kwimuka canke oya niturimuka. Mugabo ibigeragezo byavuga urumva. Ya urumva rero bigeragezo byinshi cyane. Mugabo umugore n'abana narabazanye ngaha kubera nabanyegeze kwanza. Hanyuma jewe ndataha. Ntashe ndaraba sinema nguko namada bikora buri munsi. Hanyuma ndonga gatiro ngenda kuryama mu masaa 6 saa 7. Ngiye kuryama numva navyuse, numva ko ikintu kimfashe nyene, kimfashe cyane mu nda. Numva ko ndiko ndababwa mu nda nyene, hariko ari umucano mwinshi mu nda. Rero niho natangura kugira uko nshoboye kose. Biranga nja muri toilette biranga, numva meze nabi cyane. Ndatabaza na umuntu numwe, kandi wari wenyine mu nzu kuko madame n'abana siho bari. Rero numva ntabwo bimeze neza. Ndamanuka musi, manuse musi, ngenda kudodora nyine ahantu mbika imodoka. Niho nace mbona abantu baje kuntabara. Ababanyi nyene bashira mu muduga, baca abantu barakwa muganga. Baciye bavuga ko ni direct iyo ni shano bamaye ni sumu.
cangenda nyene ku muntu avura ivyo bintu vy'isumu vy'ishano arampa umuti niho natanguye rero kudawa ibintu vya noir kwanza mu muduga tuko turagenda nadashwe ibimanyo vy'amaraso ego numva ntameze neza nyene numva mberewe nabi cyane urya muganga bibonye aciye avuga oya reka ndaguhe atarukonye wahasize wasiga ubuzima niho yaciye mu muti rero ca ndaho ibintu vya noir vyinshi cyane nyene ibintu bimeze nabi binuka nyene ndaruhuka ngisazi 2-3 nyamuganga ambwira mbyuse kandi numva bitangwe kandi bushasha nyamuganga arambwira oya genda no mu miti y'ikizungu barabe peut-être ubu maze kuronga ama infection mu intestine niho naciye ngenda rero kwa muganga batangura kunkubita amakalma mugabo amakalma nafata ndamubwira muganga kumva bayi cyane niho umugore wanje yatangwe nawe gukoma induru kubera yabona ukuntu meze nabi ndiko ndariranye ngoma induru yaciye ababwira abaganga mutera imiti yose ishoboka kugira amere neza bace batora rero amakalma menshi bari bafashe nyene baramelange amakalma none akubiswe rero ayo makalma vraiment barakoze cyane niho naciye numva ko ntanguye nk'umuntu aborewe ndaryama naciye navyose haciye nk'amasaha ane gutyo nyatari ucutora agahingwe gutyo nyuma y'histoire utuganire y'ivyakubayeko Lolilo wavuze mu kibano ntuhizeye ibi byo kutahizira byo bavyatanguye ryari hari ibimenyetso wari umaze kubona bigaragaza ko hari abasi b'umuryango wawe bivanye n'akazi kawe usanzwe ukora ko muziki sinovuga ko nabonye ivyo bintu nari nivyo birahari mugabo sishaka kubivuga kuri kumbonera kuri parce que c'est vyiza mugabo bamenye gusa ko simye gusa nyine ufise ibigeragezo byinshi cyane byahusanzwe uba ego nuko Lolilo kano kanya turabona kuri kuratoro agatege uriko uratora agahengwe nyuma haruhande y'ivyavuzwe binabiriya nabiriya vyumvikana ko ibiriko birandikwa ijya nino atasano bifitaniye nuko usanzwe umerewe kino gihe abavuga ngo ni indirimbo wimirije gusohora niki humuriza bariko baradukurikira kugira ngo bamenye ati ibya bindi kumbure nibihuha kandi nuko nguko dufate ukiyago batubwiye ico novuga ko abantu bavuga ngo ni mabezi niko ndakora sivyo vraiment mundavye no kundaba murabona komeze nabi haruhande hari nabari bavuze ko bamaze kwitaba Imana ego hari nabavuze ko nari namaze gutaba Imana ariko ndashima Imana parce que Imana ni itanga ubuzima Imana ni ikora byose kuba ndi muzima gushika no musi nibw'Imana rero jero rero ndacakomeye meze neza kandi ndasenga Imana parce que Imana ni ishobora byose rero namaze gutora mitende kandi ndazi ko ibikorwa vyanje bizobandanya ndiko ndatora imiti ndayihejeje bizobandanya ibikorwa vyanje ego uri ku miti nuyirangiza uzocugira gute udocukomeza ibikorwa vyawe ndumva tutokwinjira muri byinshi bijanye n'umuziki kuko amagara gukitse ubutatu tuzoza tuganire ku bijanye na collabo wakoranye na Alikiba na collabo wakoranye na Bruce Melody indirimbo tumaze kumva n'amatwi yacu uzifise bamwe ati wowe sivyo mugabo turamaze kubona ko ari vyo haruhande yaho ndetse n'izindi kora bufitanye n'aba artiste b'abarundi nazo turazi ko zihari kandi zamaze kurangira hari nizo umaze gukora wenyene ku giti cyawe wenyene ubwawe nazo nyene zimirije kuzosohoka nyuma y'ibintu bitandukanye Lolilo ndumva no kureka kuko mbona amagara atameze neza gira akajambo bwiye abakunzi b'umuziki w'u Burundi hanyuma dusezerane nongera ndanakwifurize gukira ego ndashima Imana imbere ya byose hanyuma nkaba ndabashimiye abafanzi banje ahantu hose bari nibo bampa inguvu yo kubandanya hanyuma abakunzi b'umuziki ndundi ego ari bigeragezo byinshi cyane mu buzima ngibi ko biranshikira no musi si ibintu byo kuvuga ngo n'amabase cange ni ibintu ndiko ndakora oya vraiment meze nabi kandi n'abaganga bamfashije kuri SOS ndabashimiye cyane bagize ibishoboka kugira mere neza barakoze cyane ndabashimiye abantu bose na Ediso kuza kundaba murakoze hanyuma ndashimiye n'umugenzi wanje umukinyi umupira bita Simba nawe yavuye ngaha kundaba murakoze cyane nuko reka dushimire cyane Lolilo ndetse na famille yiwe duhera kuri Loliane umufasha wiwe n'abandi batwemereye ko dushobora kuvugana kuko ntivyari byoroshe ariko
turiko turavuga tuti hari ibintu dukeneye gukura mu ibarabara, hari ibyo dukeneye ko abakunzi b'umuziki w'u Burundi bagomba kumva, na cyane cyane ubona ko atabindi binyamakuru byari byamwegere nimba ntihenze byaje kumuraba kugira ngo bagaragaze visage yiwe, haruhande yo kugaragaza visage no kugira ngo babandi bavuga ko yapfuye, babandi bavuga yuko ari beze bagize gute, tubaho kuri kuzuye, nico Niyo Cell TV ibereyeho. Rero hamwe n'ivyo nta kindi no kora atari kubabwira yuko nkunda cyane aba artiste b'igihugu, aho hantu hose hazoba hari inkuru bisaba ko abarundi baronka umuco, niho tuzoba turi, kandi nta kindi dukora atari gusaba abarundi gusengera Loriro kugira ngo atore mitende, haruhande gutora mitende mbere anakire gose, kandi byose birakunda kuko je nawe tugiye hamwe tugahamagara Imana birakunda ko bino bigerageza, ariko arahura navyo n'umuryango wiwe birangira burundu. Rero urumva ko bigezaho ahunga hasanzwe aba, urumva ko ari ikintu kitoroshe, mugabo ndazi ko imbere y'Imana vyose bishoboka. Reka ndababwire nti bye bye, mubandanye mugira ibihe vyiza.